nanjye ni architect Muhinduriro David nkaba naserukiye ishyirahamwe Ades Designs isanzwe rikora iby'inyubako isanzwe rikorera ngaha mu Burundi nyene. Twaregerewe n'abarongozi ba diaspora badusaba yuko twabafasha mu bijyanye no gutegura uyu mugambi mwese mwabonye muri video ntoya yerekana uko umugambi uzoba umeze. Nk'uko mwabibonye ni projet nini igizwe n'ibice bigera kuri bitandatu. Izo bigizwe mwabibonye nk'uko mwabibonye ku mazina ni Burundian Diaspora Convention Center. Izo bigizwe na ihuriro hotel, ikagirwa na ihuriro auditorium ariyo izokwakira amanama manini ishobora kwakira abantu bageze ku 5,000. Ikazoba ifise water park ariyo parc d'eau igizwe na piscine, ikagirwa na bijya mubona kugira ngo abantu bose bisange. Izo bigizwe n'ama toboggan, ikagirwa na piscine z'abana n'iz'abakuze. Ikabigizwe na golf park ariyo ikibanza cy'urukino rwa golf nk'uko mwabibonye muri video. Ikazoba igizwe kandi na mini mall nk'uko mwabibonye ku nyubako. Nivo za mbere zitangura mwabonye ko zigira la superficie yose iyo hotel igizwe n'izo nivo zibiri za mbere arizo zizoba ariyo mini mall. Hazoberamo ubudandaji, amabanki agafatamo ibibanza, abadandaza bagafatamo ibibanza. Ni ukuvuga ni ihuriro, umuntu wese azoba yakiriwe muri ico kigo. Mwumva yuko hazoba hakorerwa ibintu byinshi. Hari iyo parti y'amanama, hakaba parti ya hotel nk'uko yabibabariye. Izo bigizwe n'ibyumba byababa 300, ikabigizwe n'ibyumba presidentiel, ikagira amasalle de conférence yo ku rwego mpuzamakungu. Hariho amasalle de conférence ane mato yakira amanama. Murabona twashyizeho iyo y'abantu 5,000, mugabo hazoba hariho n'izindi ntonto zishobora kwakira abantu bake bazaba bashaka kugira amanama. Ikagira restaurant VIP ya hotel nk'uko mwabibonye. Sinzi ko mwabibonye neza, l'hôtel izoba ifise piscine privée pour l'hôtel. Abazoba bari les occupants de l'hôtel bazoshobora kujamo atari ivugiramwo bose, mugabo ntizoba ikumira uwo ari we wese azoshobora kujamo. Hama ikazoba ifise parking. Sinzi ko mubona ngaha aho bageze, sinzi ko duhagarikira gatoya. Murabona imodoka zigenda zimanuka hasi. Hazoba hariho parking yo munsi yo muri sous-sol y'abantu bazaba bari muri hotel, kuko hotel ifise ibyumba 300. Abantu 300 bazaba bari ngaho, kuko yuko imodoka zabo ziba ziri safe, ziri ahantu muri parking yo muri sous-sol. Mwabonye kandi yuko dusanzwe hari parking yagutse ahantu hanini rwose, nubwo bakenewe gufungurira abazaba bari muri auditorium. Hashobora kuzotegurwa amatante. Mwabonye ko hariho ibibanza byuguruye binini cyane, hashobora kuberaho uburiro. Kandi mwabonye ko hariho na parti y'amarestaurant. Nibaza ko mwabibonye twugururira meme aba diaspora barabimenyereye. Hazoba hari za McDonald's, hazoba hari Papa John's, z'amapizza, McDonald's barabimenyereye, n'ahantu h'ubunywero hiyaguye ku muntu uwo ari we wese. Mu ncamake n'ivyo bizoba bigize iyo nyubakwa. Inyubakwa izoba igizwe n'ibintu byinshi nk'uko mubyumvise. Hama turi kumwe twese birashoboka bizokunda nk'uko byakunze yuko haba ibivyigwa n'ibindi. Twizeye yuko bizogenda neza. Murakoze cyane. Iyo inyubakwa yose iri mu buringanire bungana n'hegitari 6, mugabo inyubakwa imwe irafise uburinganire bwayo nka minimum yokipa amanivo 2. Izoba ifise uburinganire bungana na metero kare 5,000. Murumva yuko hazoba hari n'ibibanza bikwiye.
hama twavuze hoteli yuko ifise ibyumba bishika mu majana 3 nayo superficie niveau imwe kuko hotel izokokipa inivo 10 iduga hejuru. Hanyuma auditorium dufise auditorium yakira abantu bagera ku 5,000 ifise metero kare ziri bati zigera ku 4,000 n'amajana 4,152 bivanye n'uko plan ikoze. Nayo ikazotegurwa kugira bategura ama auditorium izoba itera iduga amanivo yokipa inivo 3 ni uburebure bw'inzu ifise inivo 3 mugabo hose hazoba ari vide ni auditorium nyene nkuko mubizi mu ma auditorium mpuzamakungu. Sinzi ko hoba hari izokubaka hehe ku buryo bungana bijanye n'uburyo yari yakivuze ni mu biharuro twari twakoze mugabo ibiciro bigenda bihindagurika murabizi. Mu biharuro twakoze ni hagati y'imiliyari 50 na 60 mugabo ni devi ajiste umuntu abandanya ajista bivanye n'uko biba bimeze ku isoko n'ibivanye n'ibizokenerwa. Hashobora kubaho kwameliora ati ngaha dukore gutya ahantu nk'uko bisanzwe bizwi inzu irashobora kubakwa hama finition igakorwa hisunzwe ikizohakorerwa. Hanyuma ikibanza bizojamo nibaza yuko le président wa diaspora ashobora gutanga umuco kuri ico kintu. Nibaza yuko bivanye n'uburyo na disponibilité uburyo buhari. Ni igikorwa gishobora gufata imyaka 2 imyaka 3 bivanye n'ukuntu bijanye n'umwanya bigenda bihindagurika bivanye n'ibihe. Hari igihe ushobora gutuma ikintu murabona yuko ibintu twubakisha byinshi ari byo bituma hanze hari ibigurirwa ngaha mugabo umwanya exact bizofata nitwoca tuvuga ngaha nyene kuko umuntu agenda kuvuga intamba mu mwanya ubonye umuntu aravuga ati inyubako izomara amezi 3 mugabo haciye bivanye n'ibiciyemo ikamara amezi 5 6 nibaza yuko ico umuntu atokirandira. Murakoze cyane.